dusubiye n'inyuma gatoya hari hano wavuze ati Bface na Fabelove beef yabo yobiki yoba diri ariko bagiranye mani boronka bakubaka amazu bakagura mu modoka meza bakora ubujinga mani bakuzi ba MJT TV ati bagire bagabanye ubucuruzi bakunzi wait bakunzi ba MJT TV mwavyumva ati mfise collabo hanze y'igihugu ni mu Rwanda ni muri Kenya Narabaye muri Empire kuva umwaka ntavuze ariko nirukanywe ntaho we na yagasabune telefonire Drame T wo muri Bad Boy umumbarize nimba yatsahuye ivyo mvuze rimwe kabiri gatatu gatanu ubitwe ntembye n'ikimanyu kuri bo badufata nk'imicafu bo n'ingano ngo nk'inzafu turi kumwe batubwira bazodufasha tubiture batwishure mbe babavyaye tubarere. 1 2 1 2 everybody, my name is Radio, this is MJT TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri mikro ya MJT TV. Right now uribaza ngo turi kumwe nande, turi kumwe no mu rapper ariko arabikora fresh muri Buja Flavor, ariko arakora amateka, ariko arakora my hit song. Uribaza ngo ninde, kuri kamera uri kumwe na Divine. Reka tumwakire kuri mikro ya MJT TV. Brother, welcome on the mic, bro. Yeah, asante sana. Uko fresh? Safi sana. Hey, brother, unapendeza, bro. Yeah, asante. Arikarangwa je sindiko mwayibonye, arikarangwa je sindiko ndangwala. Yashaka baraguha nawe. Baram. Yeah. Yo, selfie. Sana kanu kamwe. Baraguhiza ushaka. Yeah, bakuzi ba MJT TV wamaze kubona turi kumwe no mu rapper azwi ku izina rya You1B Forever. Brother, freestyle kwanza, bro. Yeah. Bamwe babiri bakabwa ikibanza kurusha bande aho gufatanya abamamwe beef z'uburofa Simba ikageuka pusi alikuwa hivi anaza kuguza chupi tulishindwa na moja tukajenga chuki bu Jeffrey vitasonga mbele kivipi tunalia eti muziki weta hulipi fake mind tulikosa akili fabelove Bface beef yabo yobadiri ariko baguma bigira bayugwayi baryoherwa gusa no kwigitsa bami batagira na dress bakiba muzo bapanze kingorongoro yacize igiporoporo yo batakivuzwa ku kadafisi bingorongoro ya ishoboy be forever and ever. Simba ikageuka pusi. Bakuzi wa MJT TV ati Simba ikageuka pusi. Ni new song yitwa Buja Flavor, brother. Kweli ki Buja Flavor, bro? Yeah, nabonye byinshi n'ubutumwa nifuje gutanga kuri Buja Flavor yose niyo mpamvu ndimo nayishyize Buja Flavor. Yeah. Uvuze ati wabonye byinshi, wabonye biki, bro? Yeah, muri Buja Flavor harimo naravuzemo abaririmbyi, ndavugamo abajournaliste, ndavugamo aba promoter. N'abafana muri rusange rero ni byinshi nagiye ndabona no bakebora kugira ngo bashobore guhindura kugira ngo twubake muziki wacu gere kure. Bega mu ndirimbo ya Buja Flavor abaririmbyi cyangwa se aba journaliste abantu wavuze ni bande kugira biyumve, bro? Ya bariho bariyumva baje kuyumviriza Buja Flavor ya. Shaka ublesses uvuga ati ni nakana kuko hari hano wavuze ati Simba ikageuka pusi. Bakunzi ba MJT TV umuririmbyi yitwa Simba muramuzi. Aha dushaka tubwire mbega Simba ikageuka pusi washatse kuvuga ikimo? Nashatse kwerekana ko hari abaririmbyi bamwe bari kuri top ariko hari umuntu tuzi yitwa Simba tukiri ngaho nyene ntatujaniranye hari umuntu tuzi yitwa Simba ndibaza nawe uri kurakurikana iyi video uramuzi Simba ninde? Simba ikageuka pusi bisigo. Yeah, naje natangwe nitwa Simba Boy abarabize no mu ndirimo kunezwa gusa rero je navuze ati Simba ikageuka pusi. Aha mu kirundi re bisigura kuko bivuze ko intare yahindutse akayabo akapusi. Okay, intare ninde yitwa intare muri music ya plus 257? Yeah, hariho abana tanze kwa karorero narerekanye ati hariho abantu bari kuri level ishimiye ku rwego rushimishije mugabo basubiye hasi bivanye nuko bashize ugwanka imbere batashatse iterambere. Ndavuga ati turiko tunajenga chuki tulishindwa kujenga umoja tukajenga chuki. Buja Flavor itasonga mbere kivipi? Yaniko nderekana ko hari abantu bamwe bashize ishari imbere bashira imbere ugwanko bituma bibasubiza inyuma. Ndavuga ati byiza twogira ubumwe tugafatanya kugira ngo twese twubake dushobore gutera imbere twese. Uvuze ati hari abantu bashize mu ishari mbega abantu niba kudashaka kubivuga brother kuko abakunzi ba MJT TV barifuza kumenya abo bantu niba. Uvuze ati Buja Flavor izotera imbere gute? Wewe kubwawe uzotera imbere gute? Naravuze bamwe babiri bahabwa ikibanza kurusha abandi aho gufatanya abamamwe beef z'uburofa.
nibaza ko ivyo navuze biragaragara ku batabi nibaza ni mukurikirana umuziki ndundi urazi babiri bahabwa ikibanza kurusha abandi ariko bamwe beef dufata yuko ujya ari karakurikira ntabazi dushaka rero you want beef forever umubwira abo babiri bahabwa ikibanza bama muri beef z'uburofa ni bande bro barazwi ni bajyanye ni bande bajyanye urabatinya sindabatinya kuko narababwiye dushaka rero bavugiye kuri micro ya MJT Talent ya ni bajyanye ne bariyo inde cameraman ni wewe cameraman ngo avuze ngo ni wewe sasa ni cameraman ya hariho abaririmbye bahabwa ikibanza kurusha abandi singombwa ngo ndabagarukiye ko jewe ndazi ko bazwi umufana wari wese akurikirana umuziki ndondo araza aho bari nibaza ko ntari ngombwa kubagaruka ko nibaza ko nta ntuzabarisha n'indirimbo yawe waravuzemo amajambo menshi kandi uri kurumviza indirimbo wumva umenga ni true story waravuzemo ibintu byinshi waragarukanya abaririmbyi abajournaliste mbega indirimbo yawe kugera kuri uno mwanya iri kirakigwa gute bro ya indirimbo yakigwa fresh hari abanyereka ati we waratanze ubutumwa bwa fresh kandi hari habo nabo bahaye nabo nabwerekeje ko bwaraburashikiriye kuko benshi narabibonye ko bagize nubwo hari habo bamwe batashoboye kwerekana ko ubutumwa wabubonye mugo ndazi ko babwumvise hariho bamwe bamwe nkirindiriye commentaire zabo mugo nibaza ko ubutumwa aho nabutanze cyangwa bona buhaye bwabashikiriye ati haro bamwe bataranyereka ko babwabashikiriye ariko ngo nibanderere kudashaka kubatubwira ugiye ko dufate nkubu hari habona haya marinki nka Estanish naravuze Estanish ririmba gusumba ari hano ariko naramuhaye link ntana commentaire yasize mugo ubutumwa yarabwumvise yaranyeretse ko yumvirije hariho bandi nahaye ubutumwa beshi nkebura bande dushatumenye bande abo benshi ni bande Fabelove B-Face bajye bose uzinavuze bakingorongoro ba Largion beshi sana natanze ubutumwa kuri beshi barangiye promoter beshi ba Isaac ba beshi urumva beshi sinda bamwe sindabona ko banyeretse ko ubutumwa nabahaye babwumvise naravuze ati telefonera Drame T yo muri Bantu Boy mumbarize nimba yatahuye ivyo ndamubwiye nawe ndarindiriye nimba azombwira ko yatahuye ivyo navuze ati telefonera Drame T agire ambwire nimba yatahuye ivyo nimba yatahuye Drame T urasikia ni wewe nabaye muri Empire kuva umwaka ntavuze ariko nirukanywe ntaho we nayagasabune telefonire Drame T wo muri Bantu Boy umumbarize nimba yatahuye ivyo mvuze rimwe kabiri gatatu gatanu ubitwe ntembye n'ikimanyu kuri bo badufata nk'imicafu bo ningano ngo nk'inzafu turi kumwe batubwira bazodufasha tubiture batwishure mbe babavyaye tubarere freestyle gusa boss ngura kaze mwana kakagoma kararenze kantumire kuyinamba ya naho ngaho naravuzemo ati je nabaye muri Empire kuva umwaka navuze tukiri ngaho nyene wabaye muri Empire kuvajya mbega warabaye muri Empire bro ya narabaye muri Empire kuva umwaka navuze wabaye muri bakunzi ba MJT Talent TV ariko araducanganya wala ngo umwaka kuva ryari basi nabaye muri Empire kuva umwaka navuze ya muntu ngo ari amajambo ari imbere ya nabaye muri Empire kuva umwaka navuze ariko nirukanywe ntahawe nayagasabone ya wait kwanza bakuzi ba MJT Talent TV muvaye amajambo nabaye muri Empire kuva umwaka navuze ariko nirukanywe batamuhaye nayagasabone mbega ya majambo asigura iki bro ya hari umuntu nahaye ubutumwa nabaye muri Empire kuva umwaka navuze ariko nirukanywe ntahawe nayagasabune telefonera Drame T yo muri Bantu Boy umumbarize nimba yatahuye ivyo mvuze ndarindiriye rero nimba umunsi azombwira ko yatahuye ivyo ndamubwiye umunsi yambwiye ko yatahuye ivyo ndamubwiye nzoheza nsigura ico nashatse kumubwiye nagenda cyanganikiye wallahi bakuzi ba MJT Talent TV nagenda cyanganikiwe ngo na brother kuna ducanganya bro nta gicanganye kirimwo gusa hari habona haye ubutumwa nibaza mvuze ati telefonera naka umumbarize nimba yatahuye ivyo mvuze uzomurondere rero Drame T umumbarize nimba yaratahuye ivyo ndamubwiye hari n'amajambo yagarutsemo kandi aho wavuga umujournaliste kuri TV online umupresenter azwi nka Landry promoter uvuga ati wabuze gute kuri Landry ya Landry yamvumbuye kuko namuririmbye ubu ndamwandikiye cyahita mbaza ngo urinde aboteje imbere umuziki bateye agatwenge ngo twahuja Isaac na Hozi Nas King na Stacy ubundi ukumva telefonye Blues Melody Larjo yipowe mu kinama akora buri munsi nta ronke nahavugira iyi ndayikoze ndazi ntizigera ivuzo ko ngo aba DJ bacu bavuza gusijitambika bababaza no kubona iterambere ryanje bakanka kumvuza bakavuza gusizo hanze ya bintu nk'ibyo ngo Landry ngo yamuvumbuye kubera yamuririmbye mbega indirimbo waririmbira Landry promoter ya mani ni Buja Flavor irahari ya iri waririmbira Landry promoter twumve kandi freestyle
ya mwahora mumbwira Landry turakwikundira bikorwa byawe byiza turagushigikira niwagira icuba mwana tuzokuvugira ntangazwa nukahonza tanumwe hagera namani ntuntu namarira gukorera ibyiza abatazogushimira abo nafashije ubu nta nuwondirimbira liko ndazini napfa bazombarira ngo nari ntwari ngo ngiye bakinyikundira hari byo mwankorigiye mutsombwira nkore iyo kenye umugenza gutwara umugore inshuti za fake you go zikubwira mani navuze nigiye bari bafunzwe na Oreg. Ya navuga ati mwahora mumbwira Landry turakwikundira ibikorwa byawe turagushigikira ni wagira icuba tuzokuvugira. Ya ivyo nivyo naririmbye mu yo ndirimbo gusa naravuzemo ibya bakacamani mvugamo nibindi kuko je ndirimbye keshi je ndumuvugizi wanje no wabandi kandi baza ko ubutumwa natanze bwageze kure nawe nyine araza aravuga ati bro wakoze ikintu kizima kandi Landry no mu bro sana nta beef irimo ntagwa ariko waravuze yuko aheruka kijya gihe kwera wamuririmbye bisigura ko we na Landry kugeza kuri uno munsi atakiganiro araguha bisigura ko yaguha ikiganiro kwera irya ndirimbo wamuririmbiye sico bivuganye kuko jewe sinakoze jewe kuvuga yuko muherukana kwera wamuririmbiye yakuvumbuye ko wamuririmbiye bikakunshanganya ngirisho mvuga je nimba nkoze iciza kunshimira si itegeko si sawa je nkora iciza ntiteze gushimirwa rero Landry yubaho sana je yarampaye emission mugabo jewe ubutumwa nashatse gutanga si burya mwe mwumvise gusa nashatse gukoresha amazina mwe munyaruka kumva nimba hari umuntu agufashije ati basi hari abatanga nk'amafaranga dufate kugira umuhe emission canka agakora ibiki kugira umuhe emission ni bon mugabo naciye nerekana ati nimba nakagenda gukoreye iki kubera ko ucunkorera ibi kubera ko nawe ndagukoreye ibi byiza raba ujya muntu yagukoreye iciza nawe umwitura ikindi kuko si byiza ko kwirengagiza umuntu yagukoreye neza natanze akarorero kuri Landry mugo hari abandi ntanze kuko naciye ngaruka ati mvuga ati aboteje imbere umuziki batiya gatwenge kitwahuje nakana naka twahuje nakana naka nagarutse kuri Isaac Hozi ba Stacy ba Nice Sky mugabo kara karorero nshaka gutanga mugo hari haba telefone ngo Blues Melody ngo rarijo yipoye he ya rero nubwo ubutumwa nashatse gutanga ati hariho aboteje imbere umuziki urumva batiya gatwenge ndavuga ati uruzamva nk'umuntu atelefone Bruce Melody Larija apoyesheje mu kinama akora buri munsi taronka nahavugira ndirekana ni byiza kuzamura hagaciro ivyo wacu kuzamura hagaciro abandi kurusha kuko birababaje vraiment kubumva umutelefone umunyamahanga umubaza amakuru hari umuririmbyi ari karakora vraiment akabura naho ikiganiro ntibamuhe ntibamurondere mugabo gasanga bariko baratelefona abo hanze nubwo butumwa nashatse kuko ivyo nagarutseko navuga ati abo bantu hari abantu dusa gusanga bahuza ngo twahuje nakana naka ngo abantu bicuruza ngo indaya nibo beyita indaya sigenda zibita ntibave bagera mugabo hariho ibiganiro nabona bavuga ngo twahuje nakana naka abantu biyita indaya nivyo naciye nshaka kugarukako mugo urumva ko navuze amazina azwi muri entertainment mugabo ubutumwa si kuri bo ahubwo nabandi nashatse kubwerekezako kuri bose mu bisanzwe n'aba presenter bose ariko dusubiye inyuma gato ya brother navuga yuko hari ikintu gituma mwebwe abaririmbyi mutaronderwa bivanye nuko muri ko murakora ugasanga hari indirimbo ukora ugasanga rega nibiri ngomba ko bakurondera ivyo ntavyo zi bro ya birabaho namwe ku ruhande rw'abaririmbyi mbega urashobora kura kuvuga ati mbega ibikorwa je ndiko ndakora bizotuma bandondera cyangwa bimeze gute kwico naco utakibaza bro ya ikintu hariho kimwe nta muntu azi ejo hiwe urashobora gukora uvuga ati nkoze hit song mugiga piga swat umuntu arakora je ico namumvuga nshirishaka imbere gutera imbere navyo ni integuro y'Imana nibaza ko nimba nkoze ikintu simba ni siri ko kizogera kure aho nshaka mugabo je kubera ko mfise ishaka kitakize kure sinchika intege dusubiye niyuma gato hari hano wavuze ati Bface na Fabelove beef yabo yobiki yoba diri ariko bagiranye baguma bigiranye ne baba kabiyizi bigira nini na Jua nini umva ntibashaka ko baboshira hamwe ngo bafate burya kuko hari abantu badatahura beef kuko beef ya Fabelove na Bface biraboneka kari ya beef umuntu muhuye mu temana mu Rwanda ya mugabo sizo beef cyo dushaka beef za maendeleo beef zituma tugera kure beef zituma umuziki wacu ugera kure para za beef z'abana uvuze ati ivyo niko ndababwira uvuze ati beef uzotuma umuziki ujya imbere ni zihe bro kuko hari benshi batabitahura uvuze guco hari benshi badaca batahura ati mbega ayo ma beef yotuma music itera imbere hatabaye nk'ugwanko rurenze ko wavuze ati Fabelove na Bface bahuye botemana urumva dushaka tubwire ayo ma beef yotuma umuziki utera imbere mugabo hatabayemo guhura canke mukagwana bimeze gute dufate ntarinze kuja kure sindina kubabwira ko ndazi barakuze gusa izirya beef zabo sindazemera man kuko ziya ni beef atazemera kubera kutazemera nakubwiye ati nk'ubu dufate nk'akarorero
sibo barapera bitwa kumenga baragize mugo siko kubera barusha abandi mugo ndufate nibo bari kudufate kuno mwanya bari imbere y'abandi mugo hari abandi babarenze ariko baravuga yuko ari bo bami bro apana ngo nibo bami njiraje ndumwami umwami by'iwanje umwami wa hip hop umwami mu bwami by'iwanje gusa ikintu gihari nuko benshi bashaka kwiyita intare bakace babona ko abandi ari nk'utube batwigira ngaho ni byiza kwibona ko uri umwami cyangwa uri intare mugabo ntucubona ko abandi atacu bamaze nimba uri umwami mu bwami bw'iwawe nimba aranje ndi umwami mu bwami bw'iwanje si sawa nimba arabami ni mu bwami bwabo apana akasabami bw'iwanje je nanjye umwami w'iwanje mu bwami bw'iwanje mugabo rero je kijya kintu mvuga nk'ubu dufate nk'akarore nibagire nani mukare fabelove na bife ya bazunguruka igihugu cyose uraza abantu ingene bo kwitabira show mani boronka bakubaka amazu bakagura mu modoka meza bakuru ubujinga mwana bakuzi ba MJT TV ati bagire bagabanye ubucucu bijyanyene bagabanye fabelove na bife ati bagire bagabanye ubujuju bakore je beshi barakunda gufata kumenga ndatukana nini mugabo je sinigera ntukana mugo hari ibintu mbona sio fresh bene gusa barabe nk'ubu ndiko natanga ubutumwa nakaze cumenga nyene mugabo je ndazi ko bose nabagenzi n'abajamatu ariko ndiko natanga ubwo butumwa mba nifuza ko bashikira kandi bayibona canke n'abandi bantu bajya nibo mugabo ejo hazoshikirwa abandi nimba abandi bazobona ikiganiro bazobone ko bashoboye kugira isho bakwiye gukora mu ndirimbo waravuze ati indirimbo ndayiririmbye ariko ndazi ko itazovuzwa mbega indirimbo yawe by'ukuri uko wabirimbye niko byagenze cyangwa indirimbo iravuzwa bro hariho benshi bayirengagije base kuyivuza kandi nari ndabizi neza narayivuze ati ndayiririmbye ariko ndazi ntizigera ivuzwa mugabo navuze ati kuko aba DJ bibo wacu bavuza ko bavuza gusiza itambika sije nayo bavugiye nibo bavyivugiye bavuza itambika tibabazwa no kubona iterambere ryanje bakanga kumvuza bakavuza gusa izo hanze jewe nimba mvuze ndazi ko je ntivugiye je nyene navugiye n'abandi benshi mugo nibaza ko hariyo benshi batavuzwa bakavuza ugasanga bari ko bavuze izo hanze nibaza ko twebwe ngaha mu Burundi abantu keshi abantu benshi bakira icyo bahaye nuwo ufata kuvuza indundi 100%, ukavuza indirimbo indundi 100%, abarundi muri usanga abanyagihugu bo kumviriza amaradiyo ukuri kwamye bakazumviriza neza kandi indirimbo zikabaryohera zikabajamwe none izo ndirimbo igituma zo hanze umenga turazirukirana kubera ko zivuzwa cyane bigatuma abantu baziyumvamo mugo natwe bufatize z'abarundi bakazivuza cyane abantu bose bo biyumvamwo bakazikurikirana bakazimenya twese tukatera imbere yanisho navuze rero gusa kibaze bararaba ntibaze baraha ikibanza bakure canke abanyamahanga baze bararaba natwebwe kugira kubwiterambere ry'iwacu n'igihugu ngo nimuzomfasha ntuzorabe kubwiterambere ry'iwanje ngo ndamufashije bateye imbere ndaba kuby'iwanje nteye imbere nzogira ico mfashije abandi nzozana iterambere mu gihugu tuze turaraba rero kubwiterambere ry'abandi n'igihugu byo bari fresh sana reka twigarukire ku muziki wa +257 brother mbega umuziki w'u Burundi nkuko wabivuze ku ruhande rw'iwawe ubona uri kuratera imbere cyangwa uri kurasubira inyuma bro hariho byinshi je nabona je nkasi no hava mvuga kuri kuratera imbere kubera iki brother tari kubera ko nta bumwe bro ndibuka je za 2012 2013 2014 je sinari bwaje muri game gusa narabona ko hari ubumwe warabona indirimbo zihuza abanatasha beshi abaririmbyi ba Satubi Amerisane bararijo ba Black beshi twamenye kubera ubwo bumwe bagira bamukombozi n'abandi mugabo nta bihari bifesi niwe yaririmbye ati dukora biyo duhujwe n'amacinya yo duhujwe n'ingorane zinizi uravyumva mwana rero mu gihe atabumwe ntidushobora kugera aho tugeze barakunda kuvuga ati ingeso y'urugo ntiyubaka urundi mugo turabakarorero ku bandi uzosanga abaririmbyi bandi ntarinze kuvuga abo ngaho hakujya gato bafitanye korabo zitanu shira wasatu na Fizo bafitanye korabo imwe arabaririmbyi bofatanije kuko barakurikirana ngo bofatanije kujabukana umuziki wacu bakawushikana kure bakawugeza mu makungu mugo bafitanye korabo imwe mugo gasanga Diamond Harmonize cyangwa Diamond n'ubundi bafitanye korabo nka zitanu zirenga tusimbire ngaho mu Rwanda usanga abaririmbyi bagizwe ko bazwi usanga bafitanye korabo zirenga 10 bagira ubumwe bagafatanya gushikana kure none twebwe tutagize bwa bumwe navuga tuzogera kure gute jewe nimba nkoze ikintu umenga ndiko ndagwanya naka nawe gakora ikintu shongwanya muri make ntarabiterambere ry'iwanje ko hari cyo ryo mu mayasha kandi cyo ryo muhombya mugabo umenga tuko dukora ibintu byo kugwanyana navuze ati nyene twabigize nk'intambara mu guhera niho nagize ati bamuja wanajita makingi wengine wakajita master mamarshal magenero ila bado muziki sio vita
kama tujenge umoja tutashia kujiita majina tu mu kirundi bragarano tumva ikirundi mu kirundi navuze ati hari habiyita abanaka biyita abami biyita abamarisharo biyita n'aba general n'ibindi ivyo narabivuze barazwi kandi sinarengereye ndavuga ati mugabo umuziki sintambara umuziki sintambara tutagize ubumwe ngo tuje hamwe beshi bizorangira twitaye mu mazina nyene ngo turabami ataco bitumariye ya nico nashatse kuvuga gusa gutuma ndibaza je bazogutahura tu kandi je sinatukanye je ni watukanye bro gusa big up sana kwanza ku ndirimbo harimo conseil brother ya asante sana mbega tumera nk'abasozera rero tumera nk'abasozera ku ruhande rwawe hoko gwiki kugira ngo umuziki w'u Burundi ukomeze gutera imbere atagwanko hagati y'abamizisi bro ya ikintu gikenewe n'ubumwe ubumwe bwonyene one love ya hari ubumwe ibintu byose bigenda fresh sana ya brother reka ndagushimire kubona waduhaye time ariko tukubera nk'abasozera akajambo kanyuma ku bafanzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi n'abakurikirana umuziki wa +257 akajambo kanyuma ucunabaha freestyle kwanza bro ya icambere nuko ndabakunda icambere nuko ndabakunda cyane gose gusa abantu bose aho bari hose nkunda kubivuga keshi ntaravye ngo ni mu muziki ntaravye muri societe zose hariho hose baze baragira ubumwe gushira hamwe nivyo byiza nivyo bituma abantu bashika kure batera imbere ya je hamwe nanje bankurikirane ni you1be forever kuri channel yanje ya YouTube no kuri Facebook bankurikirane barabe ibikorwa vyanje ni byinshi sana babandanye banshigikira mfise na collabo yo hanze y'igihugu vuba nzobaha ya mfise collabo bakunzi wait bakunzi ba MJT TV mwavyumva ati mfise collabo hanze y'igihugu ni mu Rwanda ni muri Kenya ni mu state nibaza kati hari imwe ni na nyinshi freestyle kwanza bro bashiki banje gukorora indani ceye amaraso n'ikintu kitagira ibey mureka vuke niteka kwitwa umuvyeyi it's your boy you1be forever and ever ngo bagiye bashiki banje ngo kugira gukorora indani ibintu sibyiza mureka vuke niteka kwitwa umuvyeyi bashiki banje nagenda zikurapa wangu freestyle battle tugire battle ya bro ntabwo battle kwanza bro turirimbe igihugu ariko je ndirimbe igihugu battle uri tayari ya mini go tayari bro mini go tayari je ndirimbe igifrance mbata igifrance uzi biragusha cyaguririmbe igicayina twende ya ngwire bon mon pays Burundi comme d'habitude le Burundi c'est la source c'est la vérité j'aime mon pays parce qu'il est wavyumvise here we go Burundi bwacu kera na yubu n'ubw'abandi Burundi bwacu mu Burundi bwa Nyaburunga hari kera Murundi ntakiro Murundi yacitse Murundi beshi babifata ukundi imiryango yicamwe amakundi ntibagisangira kumwe mu bindi ya cameraman vugisha ukuri wangu ninde yarushije uwundi ni jewe cameraman ninde ni jewe cameraman semesha ukweli muri commentaire ninde rero ni jewe ariko wavyumvise bro ni jewe yaba ari wewe je sinibaza ko twariko turahiganwa ariko ikimba twariko turahiganwa baza kwandika muri commentaire andika muri commentaire yari battle je namurushije uyu ariko brother thank you so much kwa no time brother asante sana nashukuru sana bro kuba mwanyumviriye ko mukama kakanya nibaza ko ndabishimye cyane nabandi hariho navuze ngo aba promoter nini bashobora kumenga ni beef man hip hop ni ikintu bakwiye gutahura badakwiye kubifata nk'ugwango nimba je mvuze ntaciye ku ruhande ntibivuze ko naharabona burindero canke iki bakwiye kubitahura kuko ndashimiye aba promoter b'intwari canke aba DJ b'intwari bayivugije song namwe bw'inyene mwashoboye kuntumira ngaha mukaza ya mwubahwe sana rero nabandi rero ntibayifate nk'ugwanko hip hop nuko nyene bakwiye kwitahura tukanyene tugakora twifuza gutera imbere ya jewe ndabakunda sana we love you so much MJT TV reka ndagushimira kuri kanya video ntibagire kuja kuri YouTube channel ya MJT TV ukore subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kuba fresh nimwebwe ba boss nimwebwe dukorera wowe bikoze big up sana wowe tarabikora agenda ubikore we love you so much dusubire ubutaha ciao